Efana nguvu. Takuza kipi nguvu. Efana tinda matora. Tinda matora. Dusangwe FN mboneza ku barundi bose. Nuko bisanzwe rero umugambo FN mboneza icambere twashize imbere nuko mu gihe twotoga tukaronka intebe nyinshi mu nama nshinga amateka tuzogerageza kuvugira abene gihugu kugira ngo dushireho igisata kijejwe n'amagara y'abantu gikomeye gifise ubuvuzi bwa nkenerwa bugezweho n'ibikoresho bikomeye cyane bigezweho bizotuma ibijanye n'ubuvuzi bibagenda neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo murabona yuko hari ibibazo musanga hariho ibyo bita makuveze, abavyeyi bibaruka mugasanga bagize ingorane bari mu bitaro kumbure bagapfana n'abana babo canke nabo nyende inda zikabahitana. Ibyo rero mugambwe FN mboneza nitwaramuka dutowe tukaronka izo ntebe nyinshi mu nama nshinga amateka, muri ico gihe muzamuduhuza ayo majwi tuzoca duhindura ivyo byose. Umugambi wundi ugira kabiri tugiye kwitaho igisata kijanye n'ubutungane. Ngira ngo murabona yuko hari abantu musanga bafungirwa ubusa, abandi nabo gasanga bafunze bitari ko n'amategeko, abandi kandi bakongera bagatezurirwa mugabo nibabishire mu ngiro. Nukuvuga murazi ko ari umuntu mushaka gusanga yaciri ubanza mugabo muri ico gihe mugasanga ntatenzuriwe. Ivyo rero mugambo FN mboneza turamutse dutowe tuzoca tubikuraho, umuntu wese azoca yoroherwa. Ikindi tugiye kwitaho hamwe twaramuka dutowe tuzovugira abanyagihugu ku bijanye n'uburimyi n'ubworozi, tugwiza akazi mu gihugu kugira ngo ugwaruka rwinshi rutagira akazi kugira ngo ruronke akazi. Ubundi mugambi wacu tugiye kwitaho ibijanye n'amashure, ibijanye n'indero. Mu myaka ya mbere tuzogira ibishoboka byose niburi umwana atanga umwaka wa mbere aronke imyambaro 2 ya uniforme. Ikindi tugiye kwitaho hamwe byoshika tugatorwa twaronka intebe nyinshi mu nama nshinga amateka, tuzovugira abanyagihugu bose bahunze. No kuvuga impunzi zose ziri mu mahanga, hari impunzi ibihumbi n'ibihumbi bagorewe hanze y'igihugu, abo ni bene wacu. Twashika ku ntsinzi tugaronka amajwi menshi mu nama nshinga amateka nkuko nabivuze ubwa mbere, tuzoba turonse uburyo bwo kwitoreza intebe y'umukuru w'igihugu. Muri ico gihe ivyo bintu byose tuzoja tubihindura. Abo bantu bose bahunze bafise ingorane bari mu mpungiro, twebwe tuzoja tubihindura bose bagaruke twubaka igihugu cacu. Tugiye no kwitaho igisata kibijanye n'impano. Tubuze impano abamubona bitangwa n'abasani bariko baraturirimbira, amategeko yabo nakingiwe neza. Muri ico gihe tuzoshiraho itegeko ribakingira rituma bisanzura mu mwuga wabo. Ikindi tugiye kwihutira mu gihe tworamuka dutowe, tugiye guhinyanyura amategeko mabi atorohereza abanyagihugu. Ayo mategeko atuma abantu batisanzura tuzoca tuyahinyanyura mu gihe tworonka intebe nyinshi mu nama nshinga amateka. Burundi itajengwa na nani vijana, Burundi itajengwa na sisi wenyewe.